Ya guys, ndasubiriye kubaha ikaze mwese kuri ino page ibigezweho kuri telefone. Ni ya page ibaha ubumenyi n'ubuhinga kuri telefone. So uno munsi ndaje ndabazaniye trick izoshobora kugufasha cane. Iyi trick y'ubwenge iri muri WhatsApp. Urabona je nza kwifashisha WhatsApp zibiri kugira muze kubitahura. So nimba uri mushasha kuri iyi page, nagomba ndagusaba ukore kuri suivre canke follow aho ruguru impande y'izina, so muce mumfasha gupartaja aya ma video ndabaha y'ubwenge kugira bishikire n'abandi. So upartaje mugenzi wawe nawe apartaje mugenzi we kugira dushobore kuza muradutera intege tubona yuko mudukurikirana 5 kuri 5. So trick nabazaniye rero ikunda ku ma WhatsApp yose. Uza kuyikoresha bivanye na WhatsApp wowe ukoresha canke ushaka kubikorako. So trick ndabazaniye rero si yindi, n'ukuntu wosoma mesaje y'umuntu akwandikiye kuri WhatsApp ntabone yuko wayisomye. Musanzwe muzi yuko iyo umuntu akwandikiye kuri WhatsApp kugira abone yuko wasomye mesaje haca hajako ku tuvi tubiri dusa na bleu. So rero murabona ko nari nabikoze nkuku, mubona ko ngaha uyu yari yanyandikiye message kandi ndayisoma, ariko hagumako twa tuvi utunyene. Message namwandikiye yayisomye ariko hagumyeko utu tuvi. So iyi niyo trick rero ndabazaniye. So murabona yuko message ngaha yanayisomye je sindabibone. Ati rero nje kubereka ukuntu ibi bintu bikorwa. So nukuvuga n'ukuntu umuntu yokwandikira message kuri WhatsApp wewe akayisoma ariko wewe ntubibone. Ndibaza murabitahura. So uraza winjire muri WhatsApp iyo ariyo yose. Reka karoro je ninjire muri iyi WhatsApp Messenger kuko usanga benshi ariyo bakoresha kumvo zuko iteba guhera. Okay, uha rero kugira abikore acuza ngaha ku dukwego dutatu, ucuza ngaha muri uraza ha hejuru ku dukwego dutatu, ucuza ngaha muri settings canke parametre. Okay, ucuza ngaha kuri privacy. So kubo WhatsApp iri mu gifaransa musanga handitse confidentiality. Uko nyene mwe kugira biborohere muze kuraba ahantu hari aka kagufuri uce wemezako. Nukuvuga ngaha wewe wicu ukora ucuraba aha hantu kwiri jambo uce uhita wugara aka kantu nkuku. So mubona yuko ubu kagiye off, wewe aha ubuhejeje ucukora retour. Aha rero nukuvuga ntinge nk'ubu nandikire message umuntu, nandike iyi nyene murabona yuko mpejeje kumwandikira kandi murazi yuko niyayisoma haca kuri iyi message ndamwandikiye haca haza utuvi nkuku. Reka ndabe message ko yashitse. Ubona ko ndiko nifashisha WhatsApp zibiri kugira muze kubitahura. Message ntirashika, reka turindire. So murabona reka twinjiremwo muri contact. Ngiyi ya nimero nari mpejeje kwandika. Mubona ngiyi ya message nari nanditse VP brother, ngiyi ngaha. Mubona yuko ndayisomye. Reka rero tugende muri ya WhatsApp turabe, hinge mbere ngende ndanishuye kugira muze kubibona.
murabona yuko nanditse murabona yuko nishuye hagiye ko na twa tuvi tubiri. Okay, murumva yuko hari nashitse, murabona notification. Reka ninjire rero WhatsApp ndabe yuko ya message nandika iboneka yuko yayisomye. Murabona yuko message batanyereka ko yayisomye. Gusa rero akandi kantu nobongererako, ona mwihweje neza mu gihe umwandikiye atari ku murongo canke mu gihe atarayisoma usanga hariko akavi kamwe ngaha, ariko mu gihe agiye ku murongo akawugurura message mubona ko hajako utuvi tubiri. Nukuvuga aho urashobora kumenya yuko message yawe yayirengagije ayibona canke nyene yayisomye uko nyene. So iyi trick rero izoshobora kugufasha mu gihe udashaka nk'abantu baza barakuderanja babona ko wabagayeko. Okay, iyi niyo trick rero nari ndabazaniye. Mukomeze gukora partage, mukora amashare menshi mu magroup atandukanye, mu partage mu magroup ya WhatsApp kugira mutwereke yuko muriko muradushigikira 5 kuri 5. So umuntu atariko arakora follow ariko arahomba. Ikindi naco nobasaba nuko mwoja kuri channel ya YouTube mugakora subscribe kugira mutwereke yuko hose muriko muradushigikira. So ciao ciao, iyi niyo video nari ndabazaniye. Mukomeze gukora share, like, share na comment. Ufise ikibazo duhurire muri commentaire right now. Ikibazo cawe nca ndakibona bidatevye.